Barazi ko igihugu cyacu kiri mu muvuduko w'iterambere urumva abantu benshi baritabye akamo ka nyine cyubahiro natwebwe turi n'abavuga ko woba winyegeza inyuma y'urushengero ngo ugakora politike ese wewe uhagaze uri umunyepolitike mwibanga ntangere cyangwa uri umukozi w'Imana uzobambariza abo bantu yego iryo juru bajamwo siryo Yosefu azoba arimo none Yosefu ntiyari premier ministre ku ngoma ya Farawo Daniyeli ku ngoma ya Dariyo ntiyatwaye ubushikiranganje butatu ubwo butunzi n'ubwo bworozi n'ubundi Dawudi ntiyari umwami si president yego naboro bo mu mutima bashonje amahoro bashonje kugororoka banyotewe Imana nibo boro mugasaboro batagira ibirato n'impuzu bafise ubucoce bwa amavunja n'inda zo mwibutura no mu mpuzu bati muce mu asomera irindi rero jambo rivuga ati abikunda ibahera mu itiro ntimujye kukazi mugabo basize inganda zabo ziko zirahinda hari baje no kwiba ubutare ngaha n'ibikoresho bajane wabo nimurondere kuba batwara ibyo mu biturekere amategeko atorerwa mu nama nshinga amateka yego none inama nshinga amateka nimba atabarokore barimwo barindiriye kurongwa n'amategeko yashinzwe nande ni haze tegeko ribi rigwanye ivy'Imana rihagwanye imico ibigabo ntibihave bijya kurongorana ibigore ngo birongorane me hari handi amategeko vyemera kandi bavyaciye mu namashinga amateka vyari vyiza ahubwo yuko tuba dufise majority kugira ngo amategeko mabi aramutsaza tuvuge tutoya twisunze Bibiliya amategeko ntarengana mugabo nutajaye abandi bakaja gutora indongozi ukazinduka mu cyumba cy'amasengesho Yesu ko umuntu batoye ntazogutwara ukamwubaha ntibazokuzirika uzitwa umugarariki azoguha igiti ubukosheje no kuri wa muntu uvuga ngo wubaha abaganza ubucamanza bukuru ntibarimo mu ngabo z'igihugu ntibarimo mu batware kanaka wapi ono kwiyanduza none ko yavuze ati mwebwe muzoyimitwe ntimuzoyimiriza yego niko babicuse bakabimiriza gusa abarokore benshi aho kuja kwitaba inama ngo baje mu bandi baje kuhiganwa usanga indongozi je babatumiye ashika kuwa Mungu mwisengero ngo Imana yaraye nkore igitangaza ngo umutegetse kanaka ngo twaramukanije amunyu barya bajyana mwinshi none umunyu mu kwinjira mu gihugu bisaba iki c'est une décision politique hari ikaramu y'umunyepolitiki usinyira ngo winjire mukugira bibu butare baravuze ati ahantu hose muzobona ibintu bikayangana muzoba mwatewe n'ibisozi n'imisigo kuri uwo musozi muzoce muza muri rukamutubwire muhave hanyuma tuhashinga umusaraba canke tuje kubitutumura kumbe nibidiyama n'ibizahabu byatutujeje umuntu yabona inzahabu agacirwa ku misiyoni kumbe aba misiyoneri bakorana n'ababacokonyozi bandi bafise bagaca baza aho hantu bakimba bagatwara abantu bakabimura uhatewe n'ibisigo Apotre Gitwaza yavuze ubwo niko hava tuvuga yuko yashaye ku bantu benshi bo ubwa mbere hoho narabyumvise yavuze yuko ari abantu ba Shetani yego ariko narakiwejuye navuze yuko nta Shetani nta bantu afise abarasta abanywa umugi mugana batara abarasta baranywa amatabi yego baranywa amatabi bakanywa inzoga yaba uwo muri rasta yaba uwo muri societe y'inekana abo bose n'abanyabyaha ku mishatsi y'umuntu cyane cyane y'abagabo yego ntakikondana ku Madrid kuko uravye Samusoni niwe yari afise Imana ivuga ati sinkunda yuko abantu baza kwicisha amasoso rimwe mwita gutinda mwebwe bijya ntivyemewe wapi mugaje y'abarasta ndabafata nk'abana b'Imana kujya kwa bandi bose nk'ubu mwebwe muremera yuko umuntu ashobora kuba afise dread ku mutwe akitwa umukizwa abushitse ishengero ry'Imana riri mwisi yitwa ngwiki ishengero ry'Imana ko Yesu atadini na rimwe yadusigiye nta dini yatubwiye ngo muzosengera hana yavuze idini rimwe muri Yakobo niho naribonye Yakobo yavuze idini rimwe ryiza ritagira gasembwa n'amarabaga ngo azobamanukanye igitabo cy'ubugingo kirimo amazina y'abizera kirimo amazina y'abarazwe ubwami bw'Imana none ico gitabo azogihitana kuri paruwasi amahereni
avuga no kuri tatuwaje gumako nico kimwe n'ivyo by'amatatuwaje na tatuwaje Bibiliya ntizemera ni bibi tatuwaje Bibiliya ntiyemera kabisa kwicapa kw'ibintu no kwishushanya kw'ibintu Bibiliya ntivyemera umwana w'umukobwa w'umurokore yamenye Imana koko kwambara ipantaro ni icaha canke si icaha Digo Entertainment. Ndabaramukije cyane aho muri ku mpande zine z'isi. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Nizera yuko mumeze neza, ibihe biriko birabatwara neza kurushiriza. Abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko atawuhora babaye, namwe ejo Imana izobibuka ibihe bigende neza, aharamarira hasubire umunezero for sure. Ino ni Digo Entertainment. They call me Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love, aka Digo, aka the ambassador. Nonge kugirirwa ubuntu butaronka bose kuri uno munsi. Nizera yuko muntu uza guteramana natwe uraza kuvoma. Twongeye kudodora mu nzu y'ibitabo bigira Imana iriyugurura, none turamuronse nyakubahwa ambassadeur Apostle Mbayahaga Isidore. Turabakiriye cyane muri kino kiganiro. Bakengurukiye cyane murakoze. Kwe ku ruhande rwacu nta gasonga ni kwa kundi sinzi namwe. Araje nuko kabisa birumvikana yuko mumeze neza, mumaze imisi mubonekana hirya no hino, kambere mukabonekana muri kumwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Umuntu akabona yuko kabisa ibikorwa bibandanya kwiyongera umunsi ku munsi. Azi ko igihugu cyacu kiri mu muvuduko w'iterambere, urumva abantu benshi baritabye akamo ka nyene cyubahiro, natwebwe turi kabisa birumvikana. Mwo rero novuga ngo haba ari urundi ruhande murenza ko, kuko ndakunda kubivuga, kubona umuntu w'umukozi w'Imana, kubona umuntu ahanura muri societe, ukabona amabanga y'igihugu ajejwe arenga 2, mwaritavye umuhamagaro koko. Ndi muri wo kabisa birumvikana cyane. Ni ikiganiro tugiye gukorana igifise ibice bibiri. No munsi umwanya udukundiye turavuga ku by'abantu bibaza bakabiburira inyishu muri rusange. Turagaruka ku kintu kijanye no kwambara amapantaro mu mashengero, amaherena, madred, amatatuwaje, twisunze apotre mugenzi wanyu yitwa Gitwaza kuri byinshi yagiye avuga. Ariko kandi turagaruka kuvyo benshi bibaza kuri mwebwe bwite, byose bakabigirira inyota yo kumva yuko bo bironkera inyishu. Reka duhere ku ruhande rwanyu, niho byo hava byoroha cyane. Kugeza ubu n'utagukunda aremera ko ufise inyigisho z'akarorero, na cyane urumwe mu bantu bavugwa ngo ukuri guharura kuvuga ukamenera inda kugwara. Mbega ivyo wigisha uravyemera ugaheza ukabigendera mu kubaho kwawe kwa buri munsi, canke ni muri ya mforo abantu bavuga ngo muraraba ivyo mvuga, murumva ivyo mvuga, ntimuraba ivyo nkora? jewe umurongo uvuga ngo murumva ivyo mvuga ntimuraba ivyo nkora, ubu ntawo nizera, ntawo ngenderako Kristo yavuze. Baramoje tuvuga tumenye abantu bawe tuzobarabira kuki. Yavuze ati muzobarabire ku bikorwa bakora, mu bwo ku vyamwa bama. Iyo uvuga ikintu rero hama ntukigenderemo, mu bisanzwe umeze nk'icapa kiri ku nzira, nico kirangira abantu iyo baje ariko cyo gisigaye ngaho. Jewe rero ndaramirije ndi mu rugendo. Bisigura yuko za nyigisho mwigisha buri munsi zikora abantu ku mitima, abandi mbere bakavuga ati zirasenyagura ibihome, namwe ubwanyu nimwe ba mbere muzigendera. Sinshobora gushingira ukuri kutaba muri jewe, gushingira intahe. Oya. Kandi bavuga ngo nta nkumi yiranga, ibyo uko biri kose umuntu arimenya mugabo n'abandi baramuraba. Mu vyakira gute ba bantu usanga bafise ibintu bigisha ariko bo ugasanga byarabananiye? Nk'ubu hariho amasijera amaze iminsi ariko aravugwa kuri abana bariya, ukumva ngo hari nk'umuntu usanga ari umwigisha muri ibi, ukaba umwigisha mu ngo n'imiryango, ariko ugasanga ubwo gwarakunaniye. Kijya gihe ntuburi umwigisha mwiza cyangwa uba waratewe ntubimenye? Bwa mbere ho burya abantu bavana imihamagaro, kuko umuntu wese afise ngene yahamagawe. Kubera gutandukana kw'imihamagaro rero, hari igihe abantu bakora bavuga iby'ijambo ry'Imana bakayinyegeza inyuma, ariko bafise izindi ntumbero. Hariho abadandarisha ingabire z'Imana. Uyu rero akubwira Imana kate yazitaba no muri we,
ubu rero urumva abo barabaho hari abantu babeshera Imana bakavuga ngo iravuze kandi atakivuze bakavuga ngo babonanye kandi ataho bahuriye kavuga yuko ahumanura abantu kandi abo bantu badahumanye urumva ugasanga inyigisho mu by'ukuri Yesu Kristo yatanze inyigisho imwe wanashaka kuva kuri Yohana Umubatizi teme yari imwe ari ihane ubwami bw'Imana buri hafi na Yesu yavuga ati ihane ubwami bw'Imana buri hafi igihe buzuye mpwemu yera igikorane ca mbere bavuye muri yanzu yo hejuru barimwo Petero yabwiye abantu ati ihane ni byiza rero yuko abantu bamenya ijambo ry'Imana kubera benshi bazimizwa n'ibisa naryo kandi atari ryo rero abavugishwa y'ibinyoma hariho abigisha bahuvya abandi hariho ariko bisaba yuko umuntu ikimurongora kikamwereka inzira ribe ijambo ry'Imana cyo gituma Pawulo yaduhimirije avuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye ariko ryuzuyemo n'ubwenge ijambo ry'Imana ritabangikanye n'ubwenge urayoba aka kantu ko gusabira abantu imigisha kumva yuko bagoma babwira ngo ugiye kuronka ibi bigiye kugenda uku byatanguye ryari bwa mbere hoho ivyo no gufatira ku bigumbagumba by'abantu nta muntu n'umwe Imana idaha umugisha mu gihe yayizeye kuko ikitangura s'umugisha Yesu yaravuze muri Matayo 3:33 yego yo havuga ngo mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo ibisigaye byose muzobihabwa nk'inyongera donc iyo migisha yo mazu imiduga ama promotion abagore kujibura ibyo byose uhora bumva babesha abantu bijya si byo bitangura hatangura kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo umugisha w'Imana ukabona kukuza no kuva intambuko ya mbere itangura nimba ndiko ndabatahura umuntu no kwizera no kugororokera Imana ibindi no gutokwikebagura bisaba usanga Imana yawe ibyo ni sezerano dufise guhezagirwa ni sezerano ndashaka mumfashe kino kintu nk'umuntu ahaguruka muhira akaja ku musozi agafata nka weekend asengera umutwaro nk'ubavuga ati ndakeneye guhezagirwa nanje nko mu gisagara ca Bujumbura mbeho ntunza akaduga uwo muntu umwanya yafashe aba yawutaye uwo mwanya yaba yawufasha akora kuko mu bisanzwe gusenga cyane biguha gutunga Bibiliya tubwira ngo muri Yakobo ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye Imana ikavuga muri Bibiliya inshuro zitari nke ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu ni byiza kugira umwanya wo gusenga n'umwanya wo kuja gukorwa mu gihe ugize kimwe gusa Imana ntiroga ikikora ko guhezagira guhezagira ifatiye ku cyo kurakora hanyuma kuja gusengera ku musozi si bibi mugabo ntibisobanura yuko naho wosengera mu kiyaya rezo y'Imana itahashika kuko Imana nimba arumvise Yona apfukamye mu nda y'urufi hari ibwine mu mwibahanga ry'amazi ntiyoreho kumva uri mu cyumba cyangwa uraha mu kabande ngo ahantu hafata neza amasengesho ni ku musozi oya na Yesu yavuze ati bagomba gusenga jya mu cyumba cyawe wiherere Daniyeli yasengeye mu gobo gw'intare hariye yaramwumvise ntiyarinze kuduga Kilimanjaro kuduga nta ngorane mbugiye kwiherera ni byiza mugabo ntuvuge ngo hari amasengesho Imana yumva uri ku musozi honyine ngo itoyumva uyasengeye mu kiyaya Imana ni omnipresent ibera hose cyarimo no kuvuga aho uri hose irakumva yego kirumvikana cyane hari n'abandi bagaruka ku rundi ruhande bahagaze kuri za nyigisho bakavuga bati ibintu byose no munsi no kubyitondera nkuko uriko murabivuga ariko abandi bakakugaruka ko bakavuga bati hari gihe ushobora gusanga inyigisho zawe zimeze ukundi kuntu hari n'abavuga ko woba winyegeza inyuma y'urushengero ngo ugakora politike abandi bati mbaye haga nimbitsi canke imburi abandi ati uyu yamara uno mugabo ni intumbuzi y'ibivugirwa mu ntamatama ese wewe uhagaze uri umunyepolitike mwibanga ntangere canke uri umukozi w'Imana Yesu gihe mu bikorwa ariko arakora yarakoze bitangaza bitari bikakiza abagwaye agasende abadayimoni ariko bamwe baravuze ati uyu muntu akorana n'abadeze b'uruyo izi nguvu akorana n'imyuka mibi ibyo rero ntacyo bitwaye gihambaye nuko ibyo uri kurakora ibyo uri kuravuga aba ari ukuri urakavuga iyo wigisha ukuri ntugaruka ngo uje kwisigura
oya uwumva ukurora kumva kuko naba agomba gukatisha mbega umuntu avuze ngo naka ngo avuga politike cyangwa akina politike bagusomere muri Bibiliya handitse muri Bibiliya mu gitabo ikihe mu kigabane kihe ku murongo yuhe yuko abarokore cyangwa abakozi b'Imana atashobora gukora mu iterambere ry'igihugu mu mubano w'igihugu mu kubaka amahoro mu gihugu mu guterera mu bintu byose byo project z'igihugu igihugu se caboka ni cabose yega dukorera Imana mbwa turi mwisi turi muri population turi muri babandi babwirwa ngo mwubaha abaganza mu bagamburukire mu basonere n'imigabo n'imigambi ibikorwa bahamagariye mu bikore mu basengere cyane none byo utabikoze uca witwa ucome ngo rumane gihugu atabushize uzobambariza abo bantu yego iryo juru bajamwo sijyo Yosefu azoba arimo nijya azoba arimo none Yosefu ntiyari premier ministre ku ngoma ya Farao muri leta ya Farao ico kibanza ni cy'umupasitore si cy'umunyepolitike yego ni umunyepolitike ahubwo wo ku rwego rwo hejuru aho Daniyeli ku ngoma ya Dariyo ntiyatwaye bushikiranganje butatu ubwo butunzi n'ubwo bworozi n'ubundi none Daniyeli bazomutanga mu ijuru kwera abo bantu bavuga ibyo oya ni mutanga kuko ni umwe mu bantu dufatira ko nk'akarorero aya mazaburi dusoma uko ari 150 Dawudi yanasemo 95 Dawudi ntiyari umwami kandi Dawudi yari umwami bakora iki aba n'umurongozi mukuru mu gihugu si president yego none numva ari pastor donc ntazojayo oya nimba ari na hari yarageze zozo ntibazisoma bakazigisha ko zikabaheza yego Bibiliya ikubwira ati ibyo urimwo byose wirinde kwiyanduza nimba ukina politike nziza y'amahoro yo kubana neza y'iterambere urumva n'ubwami Imana ivuga ati ubutware bwose buva kuri yo yego ni ikintu kiva ku Mana iyo ukigiyemwo ubugiye mu kintu kibi oya kubwanje fate ko nyigisho kunsigura muri ko murampamba numva aho uri mu murongo mwiza Imana igukeneyemo umva abantu muri hose rero havuza ngo abantu banje bishwe no kutagira ubwenge kuko ijya mirongo y'abaje bazanye ijambo ry'Imana muga baje kudukoroniza bo bari bafise intumbero imwe bahawe n'uwabatumye Leopold wa kabiri baze ko yarungitse abamisiyoneri bakaza bazanye n'abakolonizateri bose umwe wese yavuga ati bari abantu mugere mu babwire ko Imana zabatarizo bayoboka Imana mugabo imirongo mu basomera imirongo yo gukunda ubukene mu basomera imirongo yo kwemera akarenganyo mu basomera imirongo y'ubunebwe kugira ngo bagaca bavuga ati mwebwe rero hahiriwe aboro bagaca bihagarikira ngo kuko ari bo bavuga bora bari boro birivuga naboro bo mu mutima bashonje amahoro bashonje kugororoka banyotewe Imana nibo boro mugasaboro batagira ibirato n'impuzu bafise ubucoce bwa amavunja n'inda zo mwibutura no mu mpuzu sivyo rero bavyizera uko baboro kugira ngo ntugire n'umwete wo kurondera nawe ngo uzogere kwiterambere kana kugira ngo ikimoko n'icyabarembya ntibaje hamwe nibasaganye bahabaga ati twikure ko abantu nibake tubagwanye bagaje bavuga ati wewe mu basomere wa murongo uvuga ngo nibagukubita ikofe mu musaya ucu utega n'ubundi wigiye abantu barakubitwa hovyo baracoka ngo niko Imana yapfutse kandi bakabereka ngo ni jambo ry'Imana uravyumva bati muce mu basomera irindi rero jambo rivuga ati abikunda ibahera mu itiro ntimujye kukazi mugabo basize inganda zabo ziko zirahinda hari baje no kwiba ubutare ngaha n'ibikoresho bajane wabo agaca kubwira ngo sinzira Imana izobikora abikunda ibahera mu itiro bagaca bavuga ngo bavuye mu itiro rya mbere bagiye mu rya kabiri rya n'abandi ntibaryamba bari ku kazi batunyegeza ya mirongo ivuga ngo nzoheza ibikorwa by'amaboko yawe batunyegeza ko Imana yabwiye umugabo ati uzohora urya ari uko ivyuya bibitse uzokora urusha yego
rero abantu baja muri ivyo rero no kuvuga yuko bagaca bavuga ati bindi ntimuvyije muko mwiyanduje nimurondere kuba batware ivyo mubiturekere uravyumva tumwa mwivanze mwoba mwivayanze bakumira baremera imisozi yose y'uburongozi satana yicarako idushingira amategeko natwe tuyubahiriza uko nyene ndakubaze uzogira ikintu cy'ubwenge mbariza abantu ego igihugu kirongorwa n'amategeko ubisanzwe isi yose ibihugu byose birongorwa n'amategeko sivyo amategeko atorerwa amategeko arongora igihugu yemerezwa he atorerwa mu nama ibijejwe mu nama nshinga amateka yego none inama nshinga amateka nimba atabarokore barimwo barindiriye kurongorwa n'amategeko yashinzwe nande ni hade tegeko ribi rigwanye ivy'Imana rihagwanya imico ko twe twigisha abantu kutabesha ibigabo ntibihabe bijya kurongorana ibigore ngo birongorane urumva tukavuga yuko urumugari rubi me hari handi amategeko avyemera kandi bavyaciye mu n'amashinga amateka vyari vyiza ahubwo yuko tuba dufise majorite mu n'amashinga amateka kugira ngo amategeko mabi aramutsaza tuvuge tutoya twisunze bibiliya amategeko ntarengana mugabo nutajaye abandi bakaja gutora indongozi ukazinduka mu cyumba cy'amasengesho Yesu ko umuntu batoye ntazogutwara azotekerezwa kandi azogutwara ukamwubaha ntibazokuzirika uzitwa umugarariki azoguha igiti uca witwa umugarariki ubukosheje no kuri wa murongo uvuga ngo wubaha abaganza ikintu kirakomeye Imana iratoranya mugabo ntijya mu kazu k'amatora hagenda wewe hagenda umwene gihugu abantu rero kutagira ubwenge ahubwo ico weciza nize nanje nuko haba nko mu nama nshinga amateka haramutse hari amahirema menshi y'abakozi b'Imana ko bakarusho na cane cane yuko n'amategeko y'isi nkuko mwabivuze ugiye kuraba igihugu kirongowe n'umuntu asenga yubaha Imana kigira karusho hari biza byinshi Imana ihakingira iyo mu mitwe cyo mu mice itandukanye y'uburongozi iyo abasenga bagwiriye akaba benshi bagasenga mu kwe no mu mpwemu burya hariho ibintu Imana ikorera iryo hanga kubera icyo kintu cyonyine cyo kuyubaha nibaza ko hacakora najya jambo rivanga umwero uvibukuruga no kuvuga hariya hatunganye biroroshe ko no mu gihugu habimara nta na hamwe havuga yuko umukristo mwiza ari wo wimbura kimaze mu iterambere ry'igihugu none ko bavuga ngo tuzoba imitwe ntituzoba imirizo abo bantu babikubaza ivyo urabambariza aho bari imitwe nibaza ko ikiganiro bagikurikiye amenshi muri wowe bibaza bino bintu ni imitwe he ubucamanza bukuru ntibarimo mu ngabo z'igihugu ntibarimo umuntu ntibojamwo data wanje nkeka abaganga bamwe mu bya politiki sibyo mu batware kanaka wapi ono kwiyanduza none ko yavuze ati mwebwe muzoye imitwe ntimuzoye imirizo niyo ko babicuse bakabimirizo gusa abarokore benshi aho kuja kwitaba inama ngo baje mu bandi baje guhiganwa usanga indongozi je babatumiye ashika kuwa Mungu mwisengero ngo Imana yaraye nkore igitangaza ngo umutegetsi kanaka ngo twaramukanije akabishinga mw'intahe y'umwaka wose kandi nawe yarategeza ariko abantu baragoye none ko igihugu ari ingabire Imana itanga bureka ko kiba mu gute ngo bagikorere bagiteze imbere bagasha bavuga ngo no kwivanga mu by'isi none iyo si yoyo bayiba hejuru niyo babako siho baba yego beko bavuga ngo ni politiki ntibajye umunyu oya numwana igihugu yaratarunza ko yabajye barokore ntibajye umunyu bavuga yuko umuntu ari yahengamiye muri politiki nta munyu barya bajyana mwinshi none umunyu mu kwinjira mu gihugu bisaba iki politiki c'est une décision politique hari ikaramu y'umunyepolitiki usinyira ngo winjire kabisa Bibiliya dusoma zandikirwa ngaha oya ziza amakonteneri iyo zinjira gute zinjira habaye akaramu ariko muravuga yemeza hari iyo politiki bwati zireka zinjira isukari gushika ku mpuzu none bagenda gusa ntibambara barambara none izo mpuzu bambara izo bajisha
tout est politique mon ami, tout est politique. Ikindi kintu ntahuye bwana Apostle, ikintu ntahuye kuri ivyo niko numva ahubwo abantu benshi bashobora kuba bitiranya ikintu cyitwa politique no kutamenya bakakibona ukundi kuntu no kutamenya ahubwo bari bakwiye kuba mu mirongo ya mbere abantu bamenye Imana ko mu mirongo ya mbere bakabera karorera abandi guhatanira no kuniganira ahubwo gutonda imbere kugira ngo abari bo bereka abantu cerekeza nibaza ko baba bacumbise kino mwavuze ku kintu c'abamisiyoneri uburyo binjiye bimpa kwiyumvira ikintu abantu benshi bamabibaza ino Mana twigishwa no munsi abantu bazi nko mu kino gihugu itangurana nuno muzo w'abazungu mwavuze canke kuva na mbere bari bayizi kano gakiza ubwa mbere hoho mwisi hari abantu bagera ku miliyari 7 n'ibice 8 sibyo yego uno munsi abantu bamaze kumva Imana bamaze kumva Kristo bazi nuko bibiri baho canke witwa Kristo yabaye ni miliyari 2.5 nukuvuga miliyari zinga zitanu n'ibice hejuru ntibazi namba oya kumbe niko bimeze canke baravyumva bakavyirengagiza oya hari abantu bataragira bumva ico kintu bari kuri ino si hari benshi baba no mu mashamba batazi ibintu bibaho Abandi bamwe kenshi Imana bwate kubera kutamenya kwabo nzovyirengagiza bimwe hari byo batazi natwe kuva kiya gihe rero ntabyo twaye tuzi umunsi yigirira Imana yiwe mugabo tuja kumenya ishiza badukoreye wazi yuko batuzanye iyo Mana bakatubwira ngo Bibiliya mugace batuza no kuyisoma uzi yuko hari igihano cyo umuntu asomye Bibiliya atari umumisiyoneri barakubitwa bacuri abantu bita kwijiti bahaguha igiti bakubwira bati Bibiliya ni vya Mungu dusonera wewe ntuhirahire ngo ukore naho uzobona aho yatakaye mu nzira cha wiruka ku misiyoni bahamagara uti hari igitabo c'ivy'Imana mbonye muze mu bakabitwara ntuhirahire ngo utambuhirahire kugira ngo iyo mirongo y'ukuri batunyegeza nito yisomere biduhabe tumenye ukuri kuri muri Bibiliya twebwe tugende gusa badusomere dutahe baducagurira ibyo batubwira muga wewe ntiwisomere ikiri kwa commentaire coco we kirazira ni nka kwa kuno bona muhugira bibu butare baravuze ati ahantu hose muzobona ibintu bikayangana muzo mwatewe n'ibisozi n'imisigo kuri uwo musozi muzoce muza muri rukamutubwire muhavye hanyuma tuhashinga umusaraba canke tuje kubitutumura kumbe nibidiyama nibizahabu byatutuje umuntu yabona inzahaba agacirwa ku misiyoni kumbe aba misiyoneri bakorana n'ababacokonyozi bandi bafise bagaca baza aho hantu bakimba bagatwara abantu bakabimura uhatewe n'ibisigo kutamenya ni ngorane no kutamenya yagomagaruka ijambo kutamenya rero ni vyiza yuko abantu biga bamenye imirongo imwe yo bafasha gukoroniza mugabe yindi bakayinyegeza okay birumvikana cyane umva rohagara igihe rero tumaze gutora Bibiliya tukayimenya neza tukayisoma niho twamenye Imana yo kuri te yego ubunista ware abo turayisoma kandi imaze gusomwa wazi yuko higeze kubisekeza y'isi yose yo guturira Bibiliya cyarabaye yego mu Faransa niho habaye waheta bazi to nuwo bayifatanye bakamwica muri kino kinjana cavu oui biranditse bamusoma amateka Bibiliya ya nyuma yari isigaye baze turiye zahetse Imana yakoresheje umugore yitwaye mu mutsima sorry umutsima niko yiri umutsima oya kugira yinyegeze nta yandi Imana yamutoje amayeri amwe gusa bazi turiye abandi bazi hizo mazo abantu babishe byagenze nabi mugabo umugore umwe acumba umutsima aca uhakurira kuri Bibiliya arayihisha mwumva arenganye buhora basopa bereza ati ni umutsima w'abana babona umutsima byajariye niyo havuye ijya gusova mu nyuma naho ubundi zose zari ziheze kwisi inyandiko zaca zihura carazira bagufasha wacupfa birakomeye cyane mu nyigisho zawe zahana hariya ugenda wumvikana uca imigani myinshi iremereye mbere itamenyerewe iyo mirongo yo muri Bibiliya atawundi arayisoma mwebwe muyitora gute
none bareka kuyisoma kubera iki kandi bibiri none niyo nongeyemo oya si irimwo none ariko mukunda kuyivuga ukumva ni ikintu gishasha umuntu atari bwumva ariko yaje wamuha reference muri Bibiliya akayiserukirako mu bitora gute ko menga mufise ukundi kuntu mukora ubushakashatsi abandi bakozi b'Imana hano ubushakashatsi Bibiliya ikwiye kuba umugenzi w'umukristo wari wese Bibiliya wicisha kwa amaso ntuyisome bikwiye hari biba muri iyo byinshi utamenya rero ni byiza yuko umuntu agira umwanya wo gusoma Bibiliya hagira umwanya wo kwisesangura karaba hanyuma akamenya amajambo arimo Imana yiguhaye ico wigisha ni imwe muyira bikurangira hagaheza haguha n'insiguro zabyo yego rero nta gishasha kirimwo kijya Bibiliya abandi bafise niyo naje nsoma rero kuvuga ngo noba nigishije ahandi abantu batigisha ahubwo mukwiye kubaza abajya nyene muti kubera iki mwebwe hari ibyo mutigisha tuza turavumbura gusa ari Apotre Bayaga bivutse hari nabibaza yuko umubikora kugira mwitandukanye nabo oya yaba kwitandukanya nabo twosomye Bibiliya zidasa none ko ari imwe muri ca gitabo kimwe ni rero nta kwitanduka kuko Imana deja ntikunda abantu ko bitandukanye iyo bari abakozi b'Imana bo ikunda ko ba mu bumwe mugabo umwe wese afise message imuha iranze par rapport yabimutumye ko kuva muri Bibiliya kuva kuri uravye ba Mose abandi bavugishwa canke abandi bakozi b'Imana ntibabemera cyane bavuga ati amajambo bakoresha arakaze yego Mose mbere bavuga yuko ngo amajambo yo ngo ameze nk'ibitero by'ibisasu ubyakirimbuza yaramamisira kubita impome none bitwa bamazi ntibigeze kuja hamwe bavuga ati ya Mose n'ukuri turagusavye urabusubira iwanyu ayo majambo ngaho iwacu arakaza mugabo urumve bose baremeye kandi ko ari umuvugishwa w'Imana mugabo afise ukuntu yashikiriza message kwiwe utandukanye nuko abandi rero ni ibyo nta gitangaza kirimo kirumvikana ufatiye ku bikorwa by'abana bariya utugeraniriza ibikorwa by'abakozi b'Imana ba kino gihe ufatiye ku budasa bwabo no ku ngendo ya buri mukristo wisunze igikenewe no munsi igikenewe gute urabona nk'ino si tubayemo no munsi abantu baba bari muri ibi na biriya ishengero hari aho rigeze hari ugutahura hateye ibintu byinshi ufatiye rero kuri ivyo bihari no munsi ubudasa bw'abakozi b'Imana ububona burahari kuko hari bihamagaye abahamagawe n'inshuti abahamagawe n'amafaranga hari abo Satani wenyene yizaniye n'abahamagawe n'Imana agaca yitwa umukozi w'Imana yahamagawe na Lucifer abakozi b'Imana none umukozi w'Imana uyawukweri yovuga ijambo ry'Imana akajana abantu kubabatiza mu mazi menshi hanyuma akabaha ku ngaburo yera bwaca mu gitondo ukumva yamukoze ku mabere oya batije oya niyo wone umukozi w'Imana no wizengero yitwa umukozi w'Imana nivyo ari mu rusengero abari none umuntu yobesha abantu ngo Imana ivuze ngo muzana amafaranga mutayazanye naho Imana igira bamanure ko imibembe mutatanze iki murapfuye inkuba ziriteguye kubakubita kandi bitaba muri Bibiliya n'ubuteka mutwe bijagirwa ko ufatiye kuri bwa bwoba n'ibigumbagumba by'abakristo bataramenya batarakomera umuntu agaca atanga ibyo afise mu kwikura akavuga ati je umujinya w'Imana ntumpitane mugabo yabasoma ya Bibiliya bivuga ngo Imana ikunda umuntu atanga anezerewe abyishakiye kandi abyohejwe n'umutima wiwe atagahato kagiyemo abyo ingabire z'Imana ziradandarishwa oya Yesu yasengeye intumwa zironka ubushobozi bagasenda abadayimoni ibintu bikacika abatumviriza rero muhere w'ubuntu mu bitangira ubundi hari namwe bagurishije oya birumvikana nta mashengo muzi birirwa bagurisha ubucupa bw'amazi bakavuga ngo ni amazi y'ibitangaza birirwa bagurisha ubucwende bw'amavuta bakavuga ngo ni ubucwende bw'amavuta y'ibitangaza
abantu bagurisha ivu n'umucanga utazi aho bawuyoye bakabesha abantu ngo bawukuye muri Israeli ngo usuke mu bidagwa byawe uzoca wunguka ngo uje ngo uzura usiga abana ngo bazogira ubwenge b'ibihanga mu isi abantu bakayagura ugasanga nikayaga cinjumire kari harya bagaca bateka umwaga nagatembura agapapuro agakoresha kandi kawutokora kari kwifoto yiyo ifoto ya prophet abantu gacha bagura agacupa kagugwa $500 bagugwa miliyoni 10 canke kafaze wanyuma kakagura 10,000 ugasanga ni versine bavanzemwe amazi samamesa bakura ngaho hiyo uravyumva ugasanga no kuja kubona pastor mu rusengero ubanza gutanga amahera consultation exactly araho numvise ngo ngusaba audience baca kwa secrétaire none mugabo baze ko abakozi b'Imana bane mugabo sibo rero ni itandukaniro riraho umukozi w'Imana kinda jeje agomba kuburira intama ameze kujya kwimburi ameze kujya kumunyezamu ameze kujya kumwungere nyene yebonye iduburije cyangwa kiza kije arasemerera ko bindi bati ngwaho rero umukozi w'Imana kubwira abantu ati ngwaho kunga ivyaha kuko kurimbura kuri inyuma yavyo abantu bakihana atari uko yaje guteka umutwe none uvuga gute ingene umuntu ukuri guratoza imfashanyo ngo niyo gufasha imfuvyi niyo gufasha abapfakazi ya mafaranga akari gucucika imfuvyi akari gucucika abapfakazi akakubakira inzu akwigishiriza abana amashuri azimvye ukagura muri mw'imodoka n'amabaza y'umugore mukarya 5 ku munsi inyama z'ibikoko bitandukanye babandi bari bafashijwe bariko bavyimba butama n'ibirenge bivyimba kubera kwashi amuco uvuga ngo umukozi w'Imana ibyo ko ari byo mvuga bamukumva bakubitutoke ngujya ngo arababaza abantu sukubabaza ngo inyigisho ziwe menga sinzi none ubabaye iyo ari guhanze ushugihandura yego ntabi Imana nta kindi bigushaka bihane uhinduke rero je urumva murankumbabarira se ko nta kigoro ngira ngo mu nkunde vraiment ariko nk'igihe mwakuyegizamina mugasanga inyigisho zanyu zirabangamira abenshi ko muyoboye abo benshi vuga baribo nko mu bene gihugu bakurikirana ubutumwa bwanyu ugasanga umugwi munini muri bo barabangamirwa ko usanzwe umuyobozi canke uragiye intama nyinshi mbwe usanga izo ntama zawe zisitara kuri urwo rugero nibyo baba ngombwa ko uhindura uburyo wigishamo kukubera nk'ubusanzwe abarundi bose bakunda ngo cakira ronka imigisha uko tuzi ko urushinge rubabaza muganga arareka kurutera kandi indwara zacu zihari nivyoshika yahora rutera akagira iki yahora rutera nko mu kuguru akumva yokorohereza umuntu aruteye ku maboko kwa muganga nta koroherezanya ahaje urushinge niho barushinga nyene kuvuga ngo ndababara aho kwagenewe niho ruca nimba ari cyo bakubaga mu nda ntuvuga ngo urabe ngene mu bigenda ntimumpasure baragupasura n'ijambo ry'Imana rero ni inkota y'ubugi bubiri harabo rishika ko rigakeba akumva ko ababaye umwami kabisa yego hari naho bibiri tubwira mu jambo ry'Imana ngo ni nyundo imenagura ibitima bigumagumye uravyumva ni byiza yuko abantu rero reka ahubwo ijambo ry'Imana uvuye ngo rirakubangamira ribangamiye ingeso zawe mbi umwanya utaraziheba ngo witandukanye nazo rizokwa muri kubangamiye kuri kubangamira ntibangamira uyu kaye mubyumva mwese nukuri ko kumbure mugenza we hari intambuka aba yaramaze gutera wewe utaratera hari ibyo bukubise bitamuraba wewe watagifise wewe byaramaze kujanja iyo ugiye imbere y'Imana cyangwa ukigisha ubutumwa bwiza ugatemagura icyaha cy'ubusambanyi indazo kuvuga neza oya oya yega uteye business yawe none uvuga ngo umuntu ni mwiza umba winjiye muri business uyu muntu abangamiye inyungu zacu kugira sambura ama industry twubatse uravuga ati abantu mureke ibintu byo kubagira bahabara no gurenga ibigo niki niba murabize umuhabara amugurira amavuta muri farumasi amugurira imodoka akamurisha mu restaurant akomakomeye iyo daimoni usamaye mujyanemwo nimubwira ati uyu muntu aje kutwononera ibyashara ujya mugabo avuga nabi nareke exactly none uhinduka umwanzi none tureke ntituvuga ubutumwa oya
dukora umurimo abarundi bakomeza babangamirwa mugabo ijambo ry'Imana rihinduka reka rego muri ryari umunyabyaha wese rimubwira ngo ihane yego va mu byaha canke uzorimbuka ni wihana uronke imbabazi imbabazi uzaza ukagomba kubananiza muri uwo munyenga w'ibyaha byawe ntiwitege niwe uzokurikira mugabo Imana yabwiye Ezekiya ati Ezekiya ntibazopfa utababariye kuko utababariye nzobikubaza amaraso yabo nzoyakuharurako ariko ni wababwira bakagamika izosi bagakomanaza umutima bakakwihana kandi babyumviye uzuba ukaravye we ntacyo nzokubaza amaraso yabo nibazokora bonyene twebwe buya rero umuntu yahamagawe n'Imana nta kindi kintu baba pembe no hirya nta nakayimyoje nta nakarankunda nta gute upfa kumviriza gusa kwicura kuba ari cyo wakoze sigaye Jesu ndi muri rwa rutonde rw'abantu bavuga ngo ndyohera abantu bambere abafana nta bafana ntabo nkeneye kuko jewe ico nkeneye ni uko abantu bumva ubutumwa bwiza gusa nta kindi mwa kino gihe ukwizera mu isi kuri mu gifungu cinshi ico tuma abantu bemera Imana gusumba co bicahe ko muri bino biha amashengero yiyongera inabi ari kiroseriza kwiyongera gusumba ubwishi bw'amashengero nta impact bufise ku gakiza kuko nimba amashengero agwira ibyaha ntibigabanuke none ubu bwishi bwayo bumaze iki voilà niho ukwibaza kwanje kuri amashengero ariyongera abitwa abakristo barushiriza kuba benshi ngo ukabone ikibi ahubwo naco kurundi ruhande canke ibyitwa ibyaha bibandanya kwiyongera hakavuka nkeka nibyo tutigeze tubona oya hari nibikorerwa muri ayo mashengero nyene ivyo vyaha yego kandi ariyo ya mbere nico gituma bitagabanuka kuko haje bavuga ngo imbuto itewe n'imera yego kandi umurongozi kanaka iyo abantu bemeye uburongozi bwiwe situma vy'Imana bakaja munsi ya ntuzeye y'amavuta yiwe ingesa afise burya benshi barazandura birumvikana none nta bakozi b'Imana wumva ngo abantu abakozi b'Imana nimba muhora musoma amajuru no mukumviriza mu bihugu vya kure bafise n'amajete privé usanga bakomakomeye umugabo wumva bama bafashwe muri za majete zabo bagafatanwa ibigunira by'urumogi bashoye byarabaye none wumva hari abantu bashobora kwinyegeza nyuma y'umwambaro w'abakozi b'Imana mugabo atagomba kuvuga ubutumwa no kugomba kwirukana ikibi ahubwo bagomba ikibi bagifuka bagikora atawambira bitwa abakozi b'Imana muri ico gihe usanga bidakunda mu mvugo z'inyigisho zituma ibyaha bitagabanuka yego kuko abantu bazi yuko icaha ubusambanyi no kwiba no kwica ni kinyoma mugabo abantu ntibabwire yuko kugira ishari umutima ni icaha kugira amacakuri umutima ni icaha kugira inzigo umutima ni icaha kugira urwanko umutima ni icaha kugira ubujyajya umutima ni icaha nta muntu rero n'umwe ari mu isengero yitwa mu isengero atabwiwe kwibya ari umwanda mu maso y'Imana nk'iyo muyaza ashaka ko umutima uri mu ivyo bintu ari umutima wanduye bagaca bamubwira yuko ari gitangaza ibyo ariko arakora Imana yamwumvise bakamwigisha kuvuga indimi kandi atari iz'Imana arizo bamwigishije ngo ni mwe muyaga atarizo umwe bagashaba ngaho ari kirobo bakoresha ngaho gusa akibaza ngo nima kandi nawe nabizi mwe muyaza kuba ngo yuzura umuntu w'umunyengeso mbi imbere uko wuzura mpemu yera ubanza kwitandukanya n'icaha ubanza kwiyeza mu maraso ya Yesu Kristo yarunguruka mu mutima akabona ikibanza cyo kirahari akinjira nimba rero abantu baririmba kubera amajwi meza n'ibitari bihari nabivuza abahari Imana ntikwakijwe wowe indirimbo zamera nka zimwe z'ibeteri Imana yavuze ati nkura mu matwi zishaka indirimbo zanyu none nimba umuntu aririmba akaririmba yakoroye inda zitatu zine hari amajwi y'inzoya yandi ahamye hano ariko arasemerera aririra Imana ati mana ugasanga bishoboke yuko wayimuteye baririmbana bagiye n'umugambi bose nabicanyika bariko baririmba imbere wowe kumva ugusamirana kw'ibitari n'ibisabufu n'ibiki uti hajya ahantu hari Imana oya
kumba bariko baraduza ca kimazi harayandi majwi abagiriza yabatanze hejuru ikijahe ico kimazi coja hari ikibatandukanya n'Imana bisigara ari ingabire gusa yibereye ni ingabire none satani mwijuru akiriyo niyo mukuru w'abaririmbyi kandi baririmbisha amajwi 12 si mwebwe muvuzane gusa 12 none igihe amanutse mw'isi ugira Imana arayamwatse acayafise harayafise Imana iba yaraguhaye Imana iguhaye ingabire ntibikwaka irakurekera nubwo wogenda mu murongo atari mwiza rero ntigiye guhenda ngo numuririmbye oya ibyo ni abantu bakwiye kumenya kubona umuntu yasenze ngo ararize harize arashobora kurira mugahakarira ibigombagomba by'ama emotion yiwe akarira muga mu mutima wiwe afise abantu nk'igihumbi yanka kandi banazengana yifuriza nibibi uravyumva afise abantu yanse kugirira imbabazi ariko bavuga ubutumwa cyabagire butukabona ibyose birakorotse ntimugakangwe n'ibyo muresha amaso rero urutaro rw'Imana rurazogosoba ikintu kizokwereka ikanguro kuko benshi banaririmba ngo ikanguro ryaje ikanguro rizohera iwacu izohera hehe ikanguro zugira abantu 10,000 mu isengero ikanguro zo kuzuza stade ikanguro no guhinduka kw'ingeso z'abantu bisigura ko nk'umwe gwe kurugezo mugeze ko mutohora n'umuntu mukavuga ngo uno muntu ari mu Imana mumurabiye inyuma no murabaye impemu zamenyana niho bakoresheje amaso bakoresheje impemu amaso arabesha amaso arabesha kuko Yesu ashimwe z'uburyarya ni nyinshi cyane hari ahantu ujya mu isengo kugira ubone ko umuntu uzuye impemu rero ukabona nuko atamaguru atamaboko ajegeza umutwe urukonda rumanutse igisero camugaye muvuga byaza nuko yimyira ngo nguruma ngo hari ubushobozi bwishi reka ibyo sivyo impemu w'Imana ni impemu urutonde kandi mwumwe ntakoze isoni icyo tuma Paulo avuga ati mwuzure ijambo ry'Imana mwuzure n'ubwenge yavuze ngo nuzura mpemu yera nzoba nuzuye n'ubwenge ivyo bibatesha imitwe nabonye ahantu usanga mpora ndaba rimwe na rimwe hari abakozi b'Imana usanga bakinira umupira mu isengero umupira iyi football agapira yakagira guca gusa ukabona ishengo yose rinda yego mpise ndabibona akebanura akaguru yego cyangwa ukaborageze ngo bose chini none wonje bakaba bafise gutemba kw'abantu kugaragaza Imana gute nkeka kugaragaza Imana biciye muri power mu bushobozi buri mwakuguru mu bushobozi buri mwakuguru ujya mugabo abakoresheje kugira abantu bose binage akabasha reka wapi ariko nyine babwira abantu ngo ni batondana ubuhiri mu gitondo ngo bazoje gukubita Satani bakigagura imisozi bakiriga ibyo byabize bakubita komeye ko bakubita akangiringira ikibigori n'ibiharage mu kero kabyo ngo Satani wo kubita ikintu kikurimo ugaye gukubita umusozi yene kutamenya gusa ngo baramuhondaguye baramwisha reka oya ziko bimeze hari ibintu rubona ko atari iby'Imana n'ubwo babyitirira Imana birumvikana mu nkune duhereze mu gice cya kabiri cyo nari navuze ejo bundi mugenzi wanyu haraheze igihe Apostle Gitwaza yumvikanye mu majwi avuga ibintu byinshi bitandukanye ibyahaswe no kumutiranya n'abantu ugiye kuraba ku mbuga ibyo bagiye baravuga aravuga ati icitwa Rastafari ni dini rya Shetani ahejeje kuvuga ivyo aca bivuga hagaze no kubindi bintu byinshi bigenda biranga bano bantu bitwa abarasta nibaza yuko tuza kugera ko mu nkundiye muri umwe mu bantu mwidokimenta cyane biraboneka mufise ubumenyi bwinshi eka mbere murasoma n'ibyanditswe hirya no hino kino kintu Apotre Gitwaza yavuze ubwo niko hava tuvuga yuko yashaye ku bantu benshi bo ubwa mbere hoho nabyumvise sinzi n'indi televiziyo nakivuye ko daye bakimbagije yavuze yuko ari abantu ba Shetani yego ariko narakiwejuye navuze yuko Shetani nta bantu afise abantu baremwe n'Imana ariko abatari mu murongo w'Imana bitwa yuko ari abashetani nabakorera Shetani ubwa mbere hoho
ijambo yavuze ngo twese twakoze ibyaha twabona ubwiza bw'Imana sibyo umuntu kuba ari mu kintu kanaka ntibisobanura yuko ari uwa shitani mu gihe atarapfa kuko umuntu yapfira mu byaha niho honyine azoja muri gihenomu bakabara satani nayo umunyabyaha akiriho akiri karumva ubutumwa bwiza haba hakiriho amahirwe yuko ahinduka uw'Imana ibyakera bye bigahera bicane mu gishasha rero ugiye kuraba kandi sinzi ibyo yafatiye ko kuko abantu benshi babonera ku ngeso zabo kugira umenye ko ari abashitani cyangwa ari ab'Imana abo yavuze abarasta hari ibyo bavuga ko sinzi ko ari byo bavuga yuko ari abanywa urumogi mugana batari abarasta baranywa amatabi yego baranywa amatabi bakanywa inzoga hanyuma ugasanga n'abanyabyaha tukuru bari ngaho umwe wese aho abikorera rero yaba uwo muri rasta yaba uwo muri sosiyete yindi kanaka abo bose n'abanyabyaha mugabo ntiwovuga yuko abo bantu ari abashitani kuko nta hantu na hamwe habura umuntu mubi nta nahabura mwiza ariho mu mice yose kuko ugiye no kubiraba mu bintu byerekeye amahoro n'urukundo baravugwa cyane yuko abarasta baremesha amahoro bakavuga bakerekana n'urukundo rwinshi cyane ngo n'abanyamahoro rero muri ico gihe kubita abasatani nibaza yuko atari byo ahubwo nimba hari akantu konone izo ngeso zindi nziza zabo z'urukundo zo kwamamaza amahoro niko ari kuvuga ati hamwe aka kantu bogakuramwo n'abantu beza kuko urumva kuba umuntu avize amadrede nuko umuntu atobotse ubuhanzi cyangwa avize umushatsi usanga ibyo byose byerekana umuntu n'utari w'Imana hariho abicanyi abarozi n'abantu babi cyane bimosha baja muri salo kenshi usanga barimosha rero ntaho nabonye ibyo byosa kuko icyo nabonye d'abord cha Bibiliya ivuga ku mishatsi y'umuntu cyane cyane y'abagabo ndakikondana ku madrede kuko uravye Samusoni niwe yari afise kanajya Samusoni kandi Imana yabibwiye umuvyeyi wiwe aravuga ati uyu mwana ntagire urwemero uzomukorako umureke ibishatsi byiwe bikure cyari ibintu nk'ibidrede rero ahubwo Imana ivuga ati sinkunda yuko abantu baza kwicisha amasoso ndimwe mwita gutinda mwebwe bijya ntibyemewe wapi tuzafa dusanga ahubwo twaribeshe ugasanga we yabigize mwereka kondana uwo madrede si byiza kuko muri twebwe abakozi b'Imana nta n'umuntu n'umwe afise ububasha gucira urubanza uwundi wamukarifye ko ari naka cyane na mugabo tuzi yuko mwisi hariho abanyabyaha kandi Imana ibanga yanka ibyaha byabo umuntu wese avuye mu cyaha no w'Imana kandi umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana ni byiza yuko ari abantu ibyo yavuze sinzi yavuze ko abifitiye ubumenyi bwinshi aravuga ko birashoboka yuko ari ubumenyi bwinshi afise je ntafise mugaje y'abarastana bafata nk'abana b'Imana kujya ko abandi bose ariko tubivuge mu buryo bworoshe nk'akarorero dufatire kuri kimwe nubwo byinshi tuza kubihuza mu ngingo yagiye aragarukako nk'ubu mwebwe muremera yuko umuntu ashobora kuba afise dread ku mutwe akitwa umukizwa abushitse akitwa ubutunganye imbere y'Imana birashika ko yozoja mu ijuru nizo dread ziwe uraba amashengero akomakomeye ari hanze za Amerika za Sweden meze gute mwisenge bivana imico y'abantu urasanga abantu baje baririmbira Imana bavuze ibitandi biki byose mwisengero imishatsi kubitaha mu mugongo uravyumva usanga baravuza baririmba ndetse hari n'abaririmba bambaye inkofero indirimbo z'amavuta kwere ibyo bintu nanirwa rero urumva umuntu agiye kurabira ku bintu bigaragarisha amaso gusa nimwe by'amadini amadini urabona nk'abapantekote bavuga ati utimosha naturel ngo wambare ikijipo kirekire sibyo wewe nturi umupantekote nturi n'umuntu w'Imana sibyo wewe bagufata kuri nk'umupagani yego uhuye n'umadventiste akabona ati wowe usenga kuwa Mungu ati wewe warayobye wewe nturi umuntu w'Imana uri muri babandi bazoja kurimbuka kubera
abadivantisite ntibemera bavuga ati twe umunsi w'Imana ni sabato ni samedi sibyo mugahagarara kuri ico mugabo ashaka guhagarara kuri ico nabo bafise ayandi makosa bacima abagore babo bakanywa bakaboregwa bakagwana bahaburana ibinyoma mugabo bahagaze ku kintu kimwe gusa cyitwa isabato bagaca babona ko uwundi muntu ari mubi ugiye mu batemwe do Jehova bakubwira bati kirazira ko umuntu w'Imana aja mu gisoda kirazira ko umuntu w'Imana akora akazi ka leta hajya batemwe niko kirazira yuko niko bimeze ugasanga ari amadini avuga ati n'idarapo ry'igihugu ntituryubaha rero hari imyumvire y'amadini usanga ituma uwo mu idini riniri abona ko uwundi ari ukwa shitani abona ko uwundi atari uw'Imana kubera ya madoctrine abantu rero nibayoborwa na Bibiliya bareke kuyoborwa na doctrine z'amadini kuko ziratandukanye ariko Bibiliya ni imwe yonyene nibayoborwa na mpwemu yera bareke kuyoborwa n'amadoctrine y'abantu kuko ugiye kuraba amadini ari mw'isi aba bahaye bizero kwabo bafise amadoctrine yabo sivyo abo kwa Abraham bose bafise ivyabo abaliteriye nuko aba Calviniste nuko aba Methodiste hari aba Libre hari aba Ini bafise bamwe byose byo biyumviye urumva hari aba Baptiste bavuga ati twebwe bishingiye kwibatisimu uranyumva hariho ishengero ry'abagenzi bavuga ati twebwe nuko ugasanga hari urudubi rw'amadini menshi ibyo rero kenshi niho uzosanga abona kugira ngo umukobwa wo ngaha niyashima n'umuhungu atari wo mu isengero ry'iwacu ntibazogira mariage biragwiriye urabyumva none bafatiye kuki kuri doctrine ziwa ni doctrine sico Bibiliya ivuga ni mirongo bo nyene bishiriye ni doctrine bishiriyeho n'amateko y'idini yabo nasico Bibiliya ivuga ishengero ry'Imana riri mwisi yitwa ngwiki shengero ry'Imana ko Yesu atadini na rimwe yadusigiye nta dini yatubwiye ngo muzosengera hana yavuze idini rimwe muri Yakobo niho naribonye Yakobo yavuze idini rimwe ryiza ritagira gasembwa n'amarabaga ngo nirifashe imfuvyi n'abapfakazi ngo rikirura n'abagorwa n'abakere mu mabaro yabo niryo dini ry'ukuri wumva ryitwa Gatolika oya ryitwa Anglikani oya ryitwa Methodiste ryitwa Baptiste habe namba ryitwa ngwiki ni rya dini l'Église de Dieu est universelle no kuvuga umugeni wa Kristo azogenda atoragura muri ayo mashengero yose atora nk'abagororotsi gusa nico gituma yavuze ngo ninaza gutora ishenge no guca urubanza rw'amahanga ngo nzokoraniriza bose imbere yanjye amahanga yose indimi zose n'amadini yose byose biraho hama ngo abamarayika ati ndobanurira beza mu babi iki naco ngo azoba amanukanye igitabo cy'ubugingo kirimo amazina y'abizera kirimo amazina y'abarazwe ubwami bw'Imana none ico gitabo azogihitana kuri paruwasi yihe ni misiyoni yihe iri irazogihitana nta bubwirizwa kibitse ubwiye no ngo twebwe uri twebeza bajya ni babi ko no kuyoba no kubesha abantu muri byinshi gitwaza yavuze yaragarutse no ku kantu kitwa amahereni avuga no kuri tatouage ariko nubwo yabivuze ni ibintu n'ubundi abantu benshi muri amadini basanzwe biyumvirako ndiko ndayagana mwebwe ubona gute umuntu nko mu rushengero ubonye umusore cyangwa n'umukobwa kwitoboza ko mengaho arononye n'umubiri nabyo ntibikiri cyane bo je nanje ubwoho ibyo nivyo byo yavuze mugasadepa icereke amahereni cyari cy'ubucakara mu esclave muri Bibiliya havuga ngo umwisirayeli niyagira umucakara umuntu azomukoresha imyaka 6 sibyo ku mwaka ugira 7 amurekura mu burenganzira yidegemvya agende rero hari igihe byashika yamurekura akaba yamaze kumenyera kwigumira ngaho byasaba yuko agenda akavyemeza ati je bandekuye mugabo singomba kugenda ndi ngaha je ngomba kwigumanira na databuja iteko ryavuga yuko bacha gutobora ugutwi bahakwambika ihereni kugira bose bamenye kuri imbata
urumuja wavyihitiyemwo aha niba wihitiyemwo kugura rero abo bantu bose baci bashira ko iherena abantu benshi bose ndiko arabahereye kuko harabigira nko gushaza atari mbata mbatazi iyo byavuye muri ico gihe rero si vyiza kuko abantu bakwiye kumenya origine y'ikintu niki sivyo mugabo uvuze uwo munsi ko umuntu yatoboye ugutwi canke yatoboye izuru ukavuga yuko umuntu atazoja mwijoro urabeshe kubera ashobora kuba yabitoboye kera atarumva ubutumwa bwiza amaze kubwumva ubutumwa bwiza arihana none uwo mubiri azohoma gute iyo ntobora azoyizibira gute igumako nico kimwe n'ivyo by'amatatuwaje na tatuwaje Bibiliya ntizemera ni bibi tatuwaje Bibiliya ntiyemera kabisa kwicapa kw'ibintu no kwishushanya kw'ibintu Bibiliya ntivyemera mugabo umuntu ashobora kubikora akiri mu vyaha ari mu kutamenya ejo agahura n'ijambo ry'Imana rikamusekura agahitamo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza none iyo tatuwaje guhitamuvako acagira gute imugumako mugabo yarakijijwe yakoze mu butamenya ariko uwo bikora yaramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza zivyiza ibyo sivyo mugabo urumva ubifise maze bafise amatatuwaje ya kera atari y'ikizungu nk'aya tubona y'ibintu bacapa byirabura ku muntu twakoresha imikonikoni uwo banje kwitabagura no umuntu akikomeretsa ayasigaho ayamata y'umukonikoni gasanga nibwikuvuka itazopfa giheze agaseburego none uwo muntu uko kuvuka azoca guca canke iyo ndazoyitabura yikure kw'ico kintu no kuvuga byabereye mu kutamenya uro ntabe kondane ngo bamwereke yuko atari umuntu w'Imana oya ivya kera vyiwe vyaraheze yabaye icaremwe gishasha kazi umutima wizera Imana kandi ugororokera Imana ikibiri bazogita mugabo ntiyoreka ko witwa umwana w'Imana canke ico kintu kiri ku mubiri wiwe ngo kiboneke nk'agasembwa nk'uko umenga nubonenwa muri societe y'abarokora oya yarakijijwe kirumvikana cane ikindi kintu gishamikiye kuri ico abenshi bibaza n'uno munsi nibaza yuko baronkeye inyisho benshi byo bana bashimisha n'ikintu citwa ngo umwana w'umukobwa w'umurokore yamenye Imana koko kwambara ipantaro ni icaha canke si icaha ça dépend hariho kuko hariho abantu bambara amapataro bari rekomande mbere kuyambara kubera ikintu ca klima yego babo nkaye waje usanga hashushe kuja kubandi kudupataro ukagenda wiboshe hari n'amapataro menga n'amashesheti maremare uyu bwo atariyo ukazumuna mu rusengero ivyo sivyo muga nkare nka zabura ya Amerika usanga hari amayiveri niki hari gavuga ati kameme ipataro hamiki naco ipataro z'abakobwa n'iz'abahungu ziratandukanye si zimwe ako bwana Apostle Bibiliya iravuga ngo ntihagire ngo zina muhungu canke zina mukobwa azambarana n'igitsina gihushane contraire kiriya gihe mu Israel canke kiriya gihe hari pataro yari bwaza kiriya gihe ntibambara amakanzu sinibaza ko zari bwako yari amakanzu kiriya gihe waza ko kwara kubera iki babifatiye ku kintu cerekeye ubutinyanga nico kugira ntibanduzanye ariko buracahari nuno munsi bambaranye ntimba kwa kwanduzanya kumenga naho buhari ubundi bisanzwe bararonze ukuntu bigenda ntacyo bitwaye kiriya gihe none bande bambara amapataro nta community rimwe kiriya gihe yambara amapataro bavuze ngo impudu z'abagabo rero ngo abagore ntibazambare ntibare ko bavuga ipataro zaje mu nyuma ukomenga ugukizwa ndiko ndavyumva rimwe rimwe kuranahura n'imico kuko ndiko ndumva akantu kavuga ngo umurundi nkuno munsi nakarorero umurundi kazi ashobora kwambara ipantaro bikamubera icaha mu gihe umuzungu ari mu Butaliyani wewe kuri we bitabaye icaha imico ni ikintu gikomeye cyane icaha rero si kimwe ntigisha kiba kimwe ubu hari abakobwa n'abagore bambara amapataro i Bujumbura mugabo baduze wabo kwitongo kwa bazana banyina hadashobora kwidugana yabayatinye ati umwana wanje yarononekaye
rero kugira ntakomeretsa abandi aragira akasanga yambaye ikanzu canke yavuse ariko mugabo wanashaka burya abarundi kazi barabeguye bavuse yego hari umurundi kazi burgira ubona abihirwa n'imvutana aya nta numwe ari ukundi kuntu nyine ubona afise karanga muntu y'umurundi kazi yambaye imvutano yego pataro ashaka kuyambara mugabo hari ipataro zisamaza nizo gitwaza n'ubwizi yavutse zibabiriza ubususu ugasanga umuntu ashimye umuntu amutumye gukebuka canke irakiro ziteye ukuraba ariko n'izindi usanga umuntu yikwije kandi yambaye ipataro no kuvuga mu buryo bwumvikana uretse izo zotirimutsa abantu umukobwa yari yicaye ahantu afise ubwoba kigenda kijwe mugabo rimwe na rimwe ndumva menga notinya kwambara ipantaro no kuvuga mu ijambo rimwe kwambara ipantaro ukijijwe si ca si ca okay eka none kwambara ikijipo mu mutima we harasivye n'uyambaye ipataro ataca umutima umwagiriza kibi muri mwe babiri Imana yohitamwo nde iki cova kingora kwishu yohitamwo ipataro oya mugani niyoraga niyohitamwo umutima ugororotse yora umutima ugororotse mugani mba koko insiguro yo kuvuga ngo ntagire umuhungu azambara n'umukobwa ari abantu basanga bafise n'uwambaye ipantaro agororotse yohavura hagwa kuko womenga ari cagezwe Imana yoba yarashizeho ayarenze nawe nk'uko wambaye ipantaro wambaye abakobwa waje ipantaro no kwambara yose mba numva ari y'abahungu kubera ko menya ipantaro yaremewe abahungu tuje mu izonda kugurira ipantaro y'abakobwa nawe kuyambara zirahari were wose uvuga uti mpanitembereye niyi wo yamba ari nzira wamese nibuka nto kwambara none izo ni kwa rero impudu bavuga z'abagabo n'iz'abakobwa n'iz'abagore ntibari bafatiye ku ipataro okay birumvikana cyane nibaze ko babize baba babikunze cyane bwana Apostle n'abakangurukirana ntajyo ku kandi gateka mu duteye tugakorana ikiganiro c'amateka kandi kizobiba byinshi muri nose murakoze namwe Imana ibahezagire amen kabisa ndabashimire namwe aho muri nibaze yuko mwamwaryohewe kuri ino ncuro muzotugurira ariko kandi tubashimire ku rukundo namwe mutwerekana ntajye mu kubana natwe 5 kuri 5 mutanga ibyo byumve byanyu muvuga uburyo muba mwumvise inyigisho muhezagirwe wherever you are. We love you so much. Hasta la vista. Dico Entertainment.